Amagara y'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza harageramiwe. Prosper Bazombanza agwariye mu bitaro, turaza kubigarukako turabe ivyo bitaro agwariyemwo, turabe ingwara agwaye ndetse n'ibindi bivugwa ku magara y'uyo mutegetsi. Inkuru hibabaje hejeje kudushikira kano kanya. Murazi ko abakuru yose haba ariko aravugwa yoba yavurwa mu bimenyesha makuru tuba twavanye mu masoko yacu amwe yose mubo mwaranyegejwe ngaha kumbonisha kure yacu ICTV turayabatohoreza tukayabashikiriza. Sangwe ikaze mwese tujye kuyabanamwo, turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro tubashikiriza, hari n'ayandi atandukanye ariko aravugwa hirya nino turagenda tuyagarukako. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyondako kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Banywanyi bacu, ni inkuru yibabaje hejeje kudushikira kano kanya. Mu makuru duhejeje kumenya nuko icegera c'umukuru w'igihugu Vice President Prosper Bazombanza agwaye ingwara ikomeye cane, ndetse akaba agwariye mu bitaro Kira Hospital. Ndakwibutse ko ivyo bitaro ubirongoye Christophe Sahabo apfunzwe n'igendereza. Turagenda tubigaruka ko vyose turabe ubugwayi bwa Prosper Bazombanza. Abanywanyi bacu rero muriko muratubaza ati none agwaye iki, yagiye mu bitaro ryari? Amakuru yo kwizera adushikira nuko Prosper Bazombanza kuva kuwa gatanu aribwo yinjiye mu bitaro Kira Hospital kubwo ubugwayi bukomeye cane. Ndibuze kugenda ndakubwira ku banywanyi bacu muri mu Burundi, ndazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza, kuko twebwe tubashikiriza ajya amakuru muba mwaranyegejwe, amwe aba atariko aravugwa mu bindi bimenyesha amakuru bikorera ngaha mu gihugu, yose turayatohoza twebwe tukayabashikiriza. Nico gituma rero munakurikira amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza. Abari mu bihugu vy'ababanyi ndetse namwe muri mu mahanga ya kure, mwese kwipfuza kurajondera amakuru agezweho yarondera ngaha kumbonesha kure yacu. Iyi nkuru rero yatanguye gutera ubwoba abayumvirije ndetse n'abariko baratubaza tubabwire ico uyo mutegetsi agwaye ndetse n'ivyatangajwe ku magara yiwe ageramiwe kuri ubu. Turi kwigenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2022. Kuva kuwa gatanu uheze nibwo hatanguye kumenyekana amakuru y'ubugwayi bw'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza agwariye mu bitaro Kira Hospital. Kuva mu ndwi iheze rero icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza akaba agwariye muri ivyo bitaro, ubirongoye apfunzwe n'iperereza, ndetse abamuburanira bakaba banavuga ko apfunzwe hadakurikijwe amategeko, kuko imbere y'ugupfungwa kwiwe no kuvuga imbere y'ugupfungwa kwa Christophe Sahabo akaba atamutahe wo kumufata yeretswe. Bakaba barandikiye President Ndayishimiye bamusaba ko yorenganura uyo muyobozi w'ibitaro Kira Hospital ari no mu babishinze. Ntago ariyo nkuru tugiye kugaruka ko, ngira twirabira ahubwo nkuko nari nabikubwiye uburwayi bw'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Nkuko amakuru dukesha ikinyamakuru Itara Burundi abivuga, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza agwariye mu bitaro Kira Hospital mu Kinindo i Bujumbura kuva kuri uno wa gatanu uheze. Bivugwa ko yamugaye kubera guturika kw'imitsi yo mu bwonko, ivyo bita stroke. Ubu akaba ariko aragorogwa nkuko amakuru yatangajwe avyemeza. Ivyo biruko mu gihe umuyobozi w'ivyo bitaro Dr Christophe Sahabo amaze ukwezi mu minwe y'iperereza yagirizwa gusesagura ubutunzi bw'ivyo bitaro bivugwa ko birimwo imitahi y'abanyamahanga. Hakaba hari n'amakuru avuga ko ivyifatwa ryiwe vyoba bifitaniye isano n'ubwoko aturukamwo asanzwe anasangiye n'uwo mutegetsi agwaye Prosper Bazombanza. Ariko ababikurikiranira hafi bakavuga ko ipfungwa rya Dr Christophe Sahabo ririmwo igipfungu, ndetse hoba hari ibihangange muri CNDD FDD bavyinyegeje inyuma ngo batipfuza ko Dr Christophe Sahabo tobandanya aba umurongozi mukuru w'ivyo bitaro Kira Hospital bikomeye mu karere.
ivy'uburwayi bwa Prosper Bazombanza bikaba vyatanguye kuja ahabona, ariko ntaco hoba abo mu muryango wiwe ndetse n'abategetsi ntaco baragira ico bavuze kuri ubwo burwayi, bikaba bikiri ikinyegezwa gikomeye. Ariko murazi ko twebwe amakuru yose tuyabashikiriza mukamenya ibiba biriko bigenda biravurwa. Turipfujirije rero gukira n'ingoga uyu mutegetsi agwaye, atorohewe kuko agwaye ingwara itoroshe, nubwo ariko aritabwaho n'abaganga bamufasha kugira asubirane amagara mazima, asubire no ku mirimo yiwe ya misi yose. Tukaba rero natwebwe tumwipfurije gukira, ariko hagize ayandi makuru atangazwa, ano makuru tubashikirije nayavuzwe, ariko ntaca mu muryango wiwe baragira ico bavuze, barayemeza canke bayahakane. Gusa amakuru yo kwizera nyene avuga ko agwariye mu bitaro Kira Hospital mu Kinindo i Bujumbura. Muyandi ariko aravugwa cane, yagarutswe ko cane, yanatangaje abantu bamwe bavuga ko ari akajagari. Amategeko y'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Kazigo muri komine Bugarama ho mu ntara ya Rumonge, ayo mategeko yatumye bamwe bibaza umugambwe CNDD-FDD woba ari wo ufata ingingo mwene nkizi, ese woba warasubiriye izindi nzego, vyoba bimeze gute? Reka nkubwire ibiri muri iryo tangazo vyatumye abatari bake babona ko koko akari akajagari gakomeye cane. Iryo tangazo rigira riti: uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Kazigo buramenyesheje abenegihugu bose, abagumyabanga, abakenyera rugamba, imbonerakure, abagenzi b'umugambwe ko abantu bitwa Nduwimana François na Eric batemerewe kudandariza ku mutumba guhera kuri iri genekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2022 kugeza mu kiringo c'amezi abiri ku mvo zikurikira: iya mbere, gutyoza umugambwe CNDD-FDD; iya kabiri, gutyoza biro y'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba; iya gatatu, guhungabanya umutekano ku mutumba. Murantunga: guhungabanya umutekano ku mutumba mu kwihagira abantu, mu kubatuka. Ubuserukizi bw'umugambwe burasavye intwaro guhana abo bantu batagira indero hisunzwe amategeko kandi hisunzwe ivyo bagirizwa. Iyi ngingo igiye mu ngiro umunsi iterewe ko umukono. Murakoze. Bikorewe mu Kazigo kuwa 16 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2022 kubw'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Kazigo, Direkteri Eri Sengiyumva. Bimenyeshejwe abajejwe intwaro ku mutumba wa Kazigo, ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD muri komine Bugarama. Uru rwandiko murarubona gute mwebwe? Rwatumye bamwe bavuga ibitandukanye, bati none umugambwe CNDD-FDD warasubiriye intwaro, bati reka ivyo ntabwo ari ivyo. Abandi bati Micombero yarayamaze ngo ntawe uzopfa adatwaye, none n'ubu ngo sinje nohera. Uyundi ati CNDD-FDD bose barashoboye gufata ingingo. Uyundi ati ni hatari pe, mbega uwo yibagiye ko aserukira umugambwe adaserukira ubutungane, bamwe n'abenegihugu abandi n'abantu. Uyundi ati mbega basha, aho yoba yashize mu ngiro itegeko rihe? Nivyoroshe pe. Abandi bati n'akamaramaza, nebace bamuha imiryango yaritunzwe n'urwo rudandazwa aca yayitunga nawe ayo mezi abiri. Imigambwe iravurunga abantu mu mitwe bakanata ubuntu, nk'uwo abaye perezida ntawutota ngo yomoke. Uyundi ati biragoye, bakosheje nibajane mu butungane babumvirize, nk'uko nta ngingo afise nk'uko nta ngingo afise yofatira abantu. Uyundi ati Mukombozi niwe yaririmbye ngo nurudubi. Uyundi ati nakamaramaza kwere,
nakamaramaza kweri uramvye azobona. Yarafashe ingingo ahagaze nimba yarihenze abamukurira nibo basigaje kubiraba. Uyundi ati icitwa indero. Uyundi ati ikindyohera nuko mbona yanditse ngo directeri usanga arico yitwaje nk'ubu usanga atwara Ecofo. Uyundi ati ntivyoroshe pe ivyo biteye isoni. Uyundi ati intwaro y'umugambwe umwe ababipfa nababisangiye. Uyundi ati ariko ga yemwe hinge tuzumva ibikurikira. Uyundi ati nta ntwaro ihari, hari umurwi w'iterabwoba. None ko umugambwe niwo wicira urubanza ukongera ugafata ingingo nk'izo, wumva umugambwe utasubiriye ubutungane, murumva sentare nta kazi izoba zikimaze. Nanje kubwanje sinosabira uyu arongoye umugambwe gutanga imihoho kuko ntazi ico akora. Nivyo bamwe n'abandi bagiye baravuga bitandukanye, n'ibintu bamwe n'abandi bagiye bavuga bitandukanye kuri ivyo biriko birakogwa na bamwe bari mu mugambwe CNDD FDD. N'amakuru yose abari karagaruka ko cane murazi ko ayavugwa yose tuyabashikiriza mu buryo bugiye butandukanye. Pfuza rero kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi tuba turiko turagushikiriza. Ufyonda kuri subscribe twashirako inkuru kagushikira mu bambere. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije, mukanya ndaza kubwira n'ayandi ndiko ndakora.